Ibijanye n'akahise, ikiganiro ca gatanu. Nsubire mw'idondore, nitwa Padiri Emmanuel Ndayegamiye, aho mperereye ubu ndi muri Canada. Hanyuma umurimo wa misi yose nigisha igifaransa kw'ishure y'abigenga, hanyuma nkabandanya ubutumwa mu buryo bw'iwanje nsigaranye ubu. Mu kiganiro ca mbere twazirikana ivyerekeye akarangamutima. Twasanze akarangamutima ari ukwiyugururira Imana n'abandi, kuko arivyo biguha amahoro, bikagufasha kujabuka ibibazo by'ubuzima bwa misi yose. Ikiganiro ca kabiri naho twaraba ingene aho umuntu aherereye, akarere aherereyemwo, ivyo abayemwo, ingene bifise uruhara ku karangamutima kiwe, kugene yiyugururira Imana. Umuntu kanaka arashobora kuba yaraha muri kino gihe nk'umurundi, yoba yari mu Burundi igihe kinaka, ico gihe ugasanga vy'ukuri ntiyari yugurukiye Imana ku buryo bushemeye, ariko ubu ari no muri Canada ugasanga ari mu nema y'Imana, ariko arakura mu bunywanyi bw'Imana, bivuye nuko aherereye ino, bivuye nuko ivyo arimwo ubu bidasa n'ivyo yarimwo mu Burundi. Aho umuntu rero aherereye n'ivyo abayemwo birafise uruhara kugene umuntu yugurukira Imana n'abandi, n'ingene ashobora kuba atayugurukira. Hanyuma ikiganiro ca gatatu twaganira ivyerekeye gushushanya Imana mu buzima bwacu. Mu gitabo c'amamuko handitswe ngo Imana yaremye umuntu imwishushanijeko. Umwanditsi yitwa David Perrin, ariwe twishimikiza muri bino biganiro. Ivyiyumviro vyinshi tubikura kuri we, ahanini si vyose, nk'amashusho n'amashusho nironderera, n'uturorero ntanga n'uturorero tujanye n'ivy'iwacu. Uwo mwanditsi rero nawe yavuze ati, na twebwe abantu turagerageza gushushanya Imana, kurema Imana tuyishushanijeko. Turayivuga, turayishushanya mu buryo bwinshi. Hanyuma twasanze ko ushushanya Imana neza ari uwerekana mu vyiyumviro vyiwe, mu ngendo yiwe, uwerekana urukundo rw'Imana nk'uko twarumenyeshejwe na Yezu Kristo, ni ukuvuga uwuca mu makanda ya Yezu Kristo. Ikiganiro ca kane cari cerekeye kamere. Umwe wese arafise kamere yisangije, atahandi ushobora kuyisanga. N'amahasa, umwe wese afise kamere yiwe. Hanyuma rero twasanze ko kamere y'umwe wese iri hagati y'uko ameze ubu, n'ico yipfuza kuba ejo. Akarorero, wipfuza kuba mweranda, kamere yawe iri hagati y'uko umeze ubu n'uko wipfuza kuba ejo. Wipfuza kuba umweranda, kamere yawe iriko yubakira ngaho nyene rero.
wipfuza kuguma mu by'abahutu n'abatutsi nk'ibyo tubayemo mu Burundi, kamere yawe iraho nyene niho iriyubakira. Ariko Mukama agira ati toramwo kimwe utoremwo ubuzima n'urupfu. Ati mugabo ndaguhanuye gutora ubuzima. Gutora ubuzima rero no kurondera kw'ishusho ry'Imana. Imana yari ifise kuri wewe, ko iryo shusho ry'Imana riri muri wewe, ko rigaragara habona. Ivyo ntibica mu by'ubwoko nk'uko twabibonye mu Ikiganiro. Ikiganiro ca gatanu kijanye n'ivy'akahise. Igituma ikiganiro gihambaye nuko by'ukuri uravye kuri twebwe abarundi, akahise ni ikibazo gikomeye cane. Ingene tukaraba ni ikibazo gikomeye cane. Muzorabe mu kwezi kwa kane, murabe inyandiko, murabe ibiganiro byo bita amakonferanse aba bavuga kahise. Uzosanga umugwi kanaka babivuga uku, uwundi mugwi bakabivuga uku. Hari n'umupfasoni yigeze gushira kuri YouTube akavideo keza, yabaza ati mbega ni kubera iki gushika uyu munsi abarundi batazi akahise? Rero uriko urumviriza abavuga kahise womenga abarundi twacitse imisozi ibiri idahura, turi imigwi ibiri, hanyuma ibyabaye ntitubivuga kumwe, ntitunavyumvikanako. Je mwibaza rero abatwumviriza, mwibaze n'abana, uruvyaro rwacu. Abakristu tweho tubona akahise gute? Tukabona gute? Ikiganiro si ukuvuga akahise k'u Burundi, aha mumbabarire, si ukuvuga n'akahise k'ubukristu, ahubwo ni ukuvuga ingene tubona akahise. Ingene twokabona. Vyinshi nshikiriza ndabikura hanini muri ca gitabo nyene co kwa David Perrin. Nguko uko bigenda, intangamarara, akahise ico arico. Intambwe ya gatatu tuza kuvuga akahise ku mukristo. Umukristo ariko araraba akahise aronderayo ibiki. Hanyuma akahise karatohozwa. Umukristo ariko aratohoza akahise aronderayo ibiki. Hanyuma turabona yuko akahise kari mu buzima bw'aberanda. No mu Burundi bariho. Kumbure ico gikorwa kiriho kiratangura, ariko nogira nti kije giteba kuko abantu b'aberanda bariho. Ibi bintu twabayemwo mu Burundi ntivyaretse kubamwo abantu b'aberanda. Hanyuma mu kahise harimwo imico n'imigirwa myiza abakristu baguma bakira bakongera bagahanahana. Iyo migirwa niyihe? Hanyuma duce dusozera. Bavuga ngo kahise kubaka kubu, kandi ko ibiriko biraba ubu bizokwigwa nk'akahise mu misi iza. No mu karangamutima k'ubukristu hariho akahise. Akahise no kuvuga iki? Akahise no kuvuga ivyashitse muri iki gihe canke kiriya, n'igituma vyashitse.
aho muri iryo shusho murabona mu byashitse mu Burundi harimwo abamisiyonari, hariho ibyashitse rero, ibyo byashitse ryari kubera iki? Abahinga biga kahise baratubwira igituma, barabisigura. Ejo buno namye numviriza umwigisha muri universite yitwa Emile Mworoha ariko aragerageza kubisigura. Akahise bakigamwo byinshi, ubwinshi bw'abantu barakigamwo, akahise k'inzego, akahise k'imibano n'ibindi. Ku mukristu akahise ni ukuvuga ibyashitse bijanye no kugurukira Imana. Urumva umukristo ariko araraba akahise, ntaraba urukurikirane rw'ibintu, avuga ngo ntagara cane ngo hatanguye iki yasubira iki, uko siko abona, nogira nti abona akahise. Akahise ni ibyashitse iki gihe n'igituma byashitse. Ni ukuvuga umukristo n'umuntu afise conscience historique. Nk'uwobaza abakristu ko bodusigurira ibyashitse mu Burundi bakatubwira n'igituma byashitse, jewe ndiko ndaraba womenga dushima kubihora tukabirekera abandi, nk'uko umenga gusenga bizirana no kwicara tukavuga akahise, canke turabitinya kuko twogira tuti aha hantu ntitwahakora, bihava bica bituza no gusenga. Ntidukwiriye kuhahora kuko umukristo ariko araraba akahise, we yamazi ko hari igikorwa ca mutima mweranda mu kahise, arazi ko hariho igikorwa ca mutima mweranda. Mutima wa mweranda yamye akora, agakorera mu bakristo. Nogira nti nugukirutsa umutima rero, tukaraba mu kahise, tukaraba ibikorwa bya mutima mweranda, tukabirata. Mu gihe bamwe bavuga ibi abandi bakavuga ibindi, abakristo bo barashobora kuzana iyindi mvugo y'akahise irimwo ibyashitse bijanye no kugurukira Imana, n'igituma byashitse. Akahise karatohozwa rero, bagatohoza hehe? Mu nyandiko, mu mashusho, mu ndirimbo n'imbyino. Nta mwanditsi agira ati nta kurondera hamwe, ubwo umuntu arondera hamwe ni birahubisha. Hariho umugwi waba bagenda bagasoma ibitabo byo kwa naka, nk'ubwoko bw'abahutu hagenda gusoma umuntu yitwa René Marchand n'abandi, abandi bo mu bwoko bw'abatutsi hagenda kwa Jean Pierre Chrétien n'abandi. Ugasanga rero tuhavuye tuba nk'imisozi ibiri idahura. Ingorane rero zituma akahise katugora gutohoza nuko tukamenya duciye ku bandi. Uwobaza nk'aba bana ati none akahise murakazi, bakubwira bati ntako tuzi kubera ababitubwira ntibabivuga kumwe, kubera iyo mvo tumenya bike, kandi turumva ko n'ibyanditswe bitabitswe neza, ko hariho n'ibyazimanganye.
hanyuma rero gutyo abantu bagaca batangura kwibwira. Iyo rero hariho ibyo badashoboye gutora bisigura ibyo bashaka, baca batangura kwibwira, hanyuma ibyo bibwiye bakabyigisha, bigaca bitangura guhanahana. Iyindi ngorane ni uko kativugira, kahise ntikivugira, gakenera abakavuga. Ibiriko biraba ubu tubihoze ntibizoronka uwubivuga. Hariho umuntu ari mu bya politike mu Burundi, naramwumvirije avuga ibyabaye itariki 11 na 12 z'ukwa 12 mu 2015. Naramubonye ariko arabivuga muri conference, hanyuma ku by'ukuri jewe yahejeje numva umutima wabyimvye, mugabo nkagira nti ibyo ari byo byose, ibyo abuze, ibyo yanditse n'ibyaguma uko abandi batariko barandika, emwe bizocika ibyanditswe, abana urubyaro rugira gatatu bazoza babiraba nk'ibyashitse. Umurozi rero mubi ni uwutangura kwandika ibintu akabivuga atarondera ukuri, akabyandika atari azi neza wenyine ko atariko aravuga ukuri. Hari umusaseredoti yavuze ati, Mudagi yavuze ati, iyo uzi ikintu uko cabaye hanyuma ukavuga ikindi mu kibanza cyo kuvuga ico nyene, uca umenya ko muri uwo mwanya nyene urimwo umutima mubi, ico abakristo twita shetani. Ibyo bintu biriho mu Burundi, abantu babona ibintu bakabivuga ukundi, bigaca bija mu vyanditswe. Rero akahise ntikivugira, umwanditsi kanaka ibyo yanditse ntiyafashe ibyashitse byose, yaratoye, yaragosoye, ibyo agosoye agaca abyita ibyashitse, ico twokwita refe historique. Hanyuma n'ushaka kwandika uno munsi canke kumenya kahise, bica bimusaba kuja kurondera abanditse ubwa mbere, abakurambere, ibyo bavuze, mbega ndabikemye mwiki, ibyo nemeye n'ibyo ntemeye n'ibihe, ndabikemye mwiki. Kubera rero umuntu usanga kumbura ataronse umwanya wo gusoma ibi na biriya, ugaca usanga agira ati akahise karagoye ku Burundi, agaca birekera ngaho. Ingorane. Hanyuma ikindi ni uko ibyashitse bitashitse gutyo, hariho imvo. Hariho ibyabaye 72, ibyo byabaye abarundi bose ku by'ukuri bategereza kubihurizako, kuko ibyashitse byarashitse. Umuntu yarabuze umuntu, ntushobora kuvuga ngo ko atabuze umuntu, uri umuntu arondera ukuri. Ibyashitse byarashitse, ingene umuntu abisigura igituma byashitse, aha abantu barashobora kumbure kutabivuga kumwe, mugabo kuvuga ko ibintu kanaka bitashitse, byarashitse,
aho ku by'ukuri utabyemeye uba utari mu kuri. Hariho abantu bameze uko rero. Aha anagira ngo mpagare gatonya imbere y'uko bandanya aha kubire mvuge mpagare cyane ku ciyumviro nakuye ku muntu yitwa Paul Ricoeur avuga ibyerekeye ingene tuvuga kahise. Ntangure ndabasomere aho hantu kuko nibaza ko ari inyigisho ku bantu mwese muhaguruka mugafata ijambo mutubwira akahise, mubyandika mwandikira abana bariya, mwandikira amakungu muvuga ibi na biriya, mwame mwibuka iri jambo. Umuntu yitwa Paul Ricoeur yigeze gushikiriza avuga ati le tragique laisse transparaître l'être. Ni ukuvuga ibintu bibi wabayemwo, niko je ndabisigura, ibintu warabaye muri ibi bintu, mu bintu bibi kanaka, dufate muri 72 warabuze ababyeyi, ibintu bibi wabayemwo biragaragara muri kamere yawe, uko wiyumvira, uko uvuga, mu ngendo yawe birafise ingene vyiyerekana. Reka mbandanye ati à travers le tragique parle un autre qui n'est plus tragique. Ati ibyo bintu wabaye, ni ukuvuga ibintu bibi wabayemwo, iyo ushoboye kubivuga uba wamaze kujabuka, uba wamaze gukira. L'arrêt dans le tragique, la complaisance au tragique recèle de subtiles perversions. Mugabo rero iyo ugumye muri ibyo bintu ukaguma ari byo ugaruka mu mwanya wose, ukaguma ari byo ugaruka ku mwanya wose, aho uragaba uriko urafata inzira itabereye. Ati les ressources sans les consciences sans ressources profondes y cherchent un alibi à bon marché. Abantu bafise kamere itaremye baravyitwaza umwanya wose, nibyo baguma bagaruka ko bavyitwaza. Le nihilisme sépare de couleurs esthétiques et introduit en Freud la cruauté, la jouissance du non-sens, l'amer plaisir de souffrir et de faire souffrir, de détruire. Le nihilisme ni ukuvuga kutanegwa kurondera ukuri, utarondera ukuri. Hariho rero abantu batarondera ukuri mugabo usanga emwe bafise ingendo n'imvugo ubona ko ubw'inyuma womenga n'abantu nk'abandi, womenga n'abantu b'ubwitonzi, mugabo batariko bararondera ukuri. Ugasanga barambaye amakarabati, bari mu makonferanse, bariko biruka irya nino, banubika amakete irya nino, rero ugasanga
ntugira n'ibyo bya nihilisme. Lo nihilisme ikintu ni ingendo n'ivyumviro by'umuntu atanezwe kurondera ukuri. Ugasanga mugabo bari ubwoko bwinshi, biyambitse kwinshi. Sipare de toutes les couleurs de couleurs esthétiques. Ibintu abantu bakabibona neza, ugasanga amakonferanse barateye igomwe, abo bantu bazi no kuvuga mugabo ku by'ukuri batanezwe ukuri. Ati rero bene abo bantu rero nibo bariko baratera imbuto mbi, introduit en fraude la cruauté, la jouissance d'innocence. Ni ukuvuga asanga bariko bararyoherwa n'uko ibintu babisibanganije. Mumbabarire kumbure abazi Kirundi neza bashobora kumfasha bashobora kumva bakabihindura amajambo yabo. Mugabo kuniko jewe nahinduye ikiciyumviro c'uyu muntu Paul Ricoeur, ngarukiye ngaho. Nibaba rero abantu nk'abo bariho baguma bagaruka mu bibi, batanezwe no kurondera ukuri, ni ukuvuga abantu baguma babandanya kubiba imbuto mbi, kugira ntibahereye mu ngo zabo bakabishira no ku mbuga. Twebwe aba Kristo, twe dutohoza iki? Dutohoza, twabivuze kare, ingene Imana iriko irakorera mu bantu, yamye ikorera mu bantu. Bariko baravuga ibyabaye ko kahise, bavuga bikomere 65, 72, 93, iyindi myaka yose ni ya nyuma. Hariho ibikorwa bya mutima mweranda. Mbega Imana iri kwikorera gute, yakoreye gute mu bantu aba n'aba? Murabona nabashushanirije abaseminari b'ibuta, ababikira bo mu Kamenge, Musenyeri Ruhuna, n'abandi namwe mushobora kongerako. Jewe nabo mbona biyugurukiye Imana ku buryo bugaragara kandi babitsitse. Hari igitabo banditse ku byerekeye abaseminari, hari n'icerekeye Musenyeri Ruhuna, hari ibiko birandikwa kuri ababikira. Umukristo aguma agerageza gutegera ico bisigura iyo fenomene. Akarorero, abaseminari bagize ngo ati ntidutandukana, kandi bari bavuye mu gisabisho. Bisigura iki kuri twebwe? Ntidutandukana agomba mutwice, abana b'ubwoko bwose ntidutandukana, ntituja mu mwoko gomba mutwice. Aho ntimwumva ko hari ikintu gisa n'igikorwa ca mutima mweranda cabaye mu Burundi? Aho mvuze abaseminari, ho hari n'abandi namwe muzi. Ikibazo rero nyamukuru si ukuvuga ngo ikintu hatanguye iki hasubira iki, canke ngo ibintu byagenze uku n'uku, mu itariki 30 barateye bagira ibiki. Ikibazo nyamukuru ni ibyo byashitse kubera iki? Akahise karimwo rero
ubuzima bw'aberanda nabwo burandikwa. Abandika bashinga intahe ingene umukristo kanaka yugurukiye Imana, akarorero ingene abo bana yugurukiye Imana n'umuco udasanzwe berekanye. Ntibavuga ubuzima bwabo bwose kuva akivuka kurindagere mu za bukuru, aho usanga hariho mbere n'igihe ashobora kuba yarabaye hatugurukiye Imana. Mugabo bahagarara cane cane aho umuntu yabaye yugurukiye Imana agaheza akaba akarorero k'abandi mu gihe ciwe. Mu kahise k'abakristo hariho imigirwa n'imico myiza. Umugirwa wo gusenga, ingendo zibereye z'umukristo. Mbega umukristo yofata umupanga akiruka ku wundi? Umukristo yofata inkoho akiruka kuri mwene wabo? Oya, ivyo ntibibaho. Hariho akaririmbo mwaba mwarumvirije shene yiwanje, karirimbo navuga ngo ni kubera iki bamfashe ku nguvu. Aha jewe nariko nishura ba bandi baririmba ngo tera inda bakeba baheze bavyare imbonerakure. Abo nanje narabishuye. Urya mwana kirya gisabisho ciwe aguma abaza Imana, agaheza akarekurira abo bantu. Urya niwe yihoye neza. Kwihora neza ni ukwiyugurukira Imana hanyuma ugatanga ikigongwe. Kumbure abo bantu nibavyumva, nibamwumva bakumva intahe yiwe, barashobora guhinduka. Ko karirimbo rero je karandyoheye, sinzi namwe ko kabaryoheye. Nikaba karabaryoheye rero karirimbe mukomeze. Hariho rero imigirwa, gusenga, kugira ingendo nyeranda, kugira amadorasiyo, guhura tukavugira ishapure hamwe cyangwa ukayivuga wenyene n'ibindi n'ibindi. Iyo ni imigirwa y'abakristu yatsimbataye kuva kera. Abakristu babona ko ibafasha gukura mu karangamutima k'umukristu, hanyuma bakaza barayihanahana mu mibano. Iyo migirwa rero irakeneye kwigishwa kugira ngo tuyimenye n'abana bayimenye bayikuriremo. Dusozere tutazi akahise nk'abakristu canke tugumye ngaho tutakanezwe, vyotugora vy'ukuri ingene twiyugururira Imana. Tuguma ngaho dutinyana tudahura ngo tuvuge ivyo bibazo, tubivuge neza, tubiharire, twemere no kutumvikana, mugabo bitadutuma gutandukana. Tuguma dusangiye amahoro, dusangiye akanyamuneza, naho ibintu tuba tubibonamwo co kimwe. Mu bwubashi bwinshi, mu rukundo rwinshi, turashobora kudahuza. Ukagira uti mbere byose ibyo uvuze hariho ukuntu jewe ntabitegera uko, mugabo ntibimvo y'ukwankana. Ibyo rero birashoboka, kandi birashobora no kuvamwo mbere n'ubunywanyi bwinshi n'urukundo rwinshi. Abahinga badufashije kumenya ingene abakristo ba mbere bo hambere biyumvira, n'ingene basenga, n'ingene
ibyo turimwo babijabutse, ibyo babayemwo babijabutse, birashobora kudufasha kwinjira mu ndoto zabo, mu byiyumviro byabo no mu ngendo yabo. Gutyo tukamenya ingene mutima yamye akorera mu bantu, kuko nanone wewe aca mu mayira menshi. Namye mvuga abakristo, umutima wewe murumva arakorera mu bayisilamu, arakorera mu bandi no mu badasenga, arabakoreramo. Hanyuma nagira ndangize n'utu tubazo abakristo b'abarundi mu kahise mubona biyugururiye gute Imana? Babyerekanye mu mico idasanzwe gute? Ibi byose mubona twabaye, hari ntahe mubona mwoshinga mugira muti jewe ndemeza neza ko hariho ibyashitse, abantu kanaka na kanaka bariyugururiye Imana, barerekanye umuco udasanzwe n'aba. Iryo yerekwa ryabo ryarimwo ubutumwa ubuhe kuri twebwe? Iyo ntahe bashinze n'ubutumwa ubuhe kuri twebwe uyu munsi? Hari ukuntu dushobora kwinjira muri biturimo, tukinjira muri izo ndoto zabo, muri ibyo byiyumviro byabo, muri iyo ngendo yabo. Ikiganiro ca gatanu kigarukiye ngaha, naho ubutaha umukama abahezagire.